Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa gatatu kw'itariki ya 19 Ruheshi 2024, aho tubazaniye inkuru zihuta cyane muri iki gitondo, aho mugiye gukurikira byinshi bigiye bitandukanye. Mu nama nshingamateka n'ubundi harabandanya kwibonekeza ikibazo c'igitora hamwe no kwiyunguruza, ariko mu nama nkeguzamateka umukuru w'inama nkeguzamateka Emmanuel Sinzohagera yavuganiye abarundi. Benshi bati uyu niwe mugabo ashoboye kuko muri iyi minsi yitaye ku bibazo abenegihugu barimwo, ariko arasaba ko amamoto bayareka akaba ari yunguruza abantu hagati mu gisagara ca Bujumbura, nubwo yabujijwe mwaka 2022 bitegetswe n'umushikiranganje wa mbere, ariko ubu joge yari umushikiranganje w'intware hagati iterambere rusange n'umutekano ni Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Mukaza gukurikira rero ivyo Emmanuel Sinzohagera yabwiye umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaje no gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere, mu gihe rero yari imbere y'inama nkeguza mateka. Tubibutse ko umushikiranganje yavuye imbere y'inama nshingamateka mu minsi iheze. Amezi atatu araheze atawuzaho abarwanyi batatu bari dutabara bajanywe ni Gerard Niyonkuru, Egide Nkurunziza na Saturne Minani. Nibo barwanyi batatu bari dutabara bakuwe muri bagenzi babo bandi bari bafungaye mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iyo nkuru nayo tukaza kuyigarukaho ku buryo burambuye muri aya makuru. Ikindi kandi nuko inkuru tuza kwibandako nanone ari yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye abepiskopi b'ishengero Anglikane kuri uyu wa 18 Ruheshi 2024 mu kiyago cabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Ivyavugiwemwo navyo mukaza kubikurikira ku buryo burambuye. Naho mu ntara ya Kirundo na Muyinga hariko haribonekeza ubusuma bw'ibitoro mu mamodokari ariko aragenda, navyo tukaza kubigarukako. Jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV mudahwema gukurikira. Turabahaye kaze. Ngo birakwiye ko amamoto bayareka akaba ari yunguruza abantu. Ivyo ni ivyifuzo vy'urongoye inama nkenguzamateka Pastori Emmanuel Sinzohagera, aho yariko agira umwihwezo ku bijanye n'utunenge turi mu gisata kijanye no kwiyunguruza mu nama yo kuri uno wa 18 Ruheshi 2024. Ivyo akaba yabibwiye umushikiranganje vyajejwe harimwo ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu Marie Chantal Nijimbere. Tubibutse ko Marie Chantal Nijimbere mu ndwi iheze yari imbere y'inama nshingamateka aho yasiguye vyinshi kubirabana no kwiyungurutsa. Gusa rero Emmanuel Sinzohagera ku munsi w'ejo yaragize ati nko ku mugwi uduza ibiciro uno musi baraduza ibiciro atacamira, mwebwe mu bushikiranganje umengo ntavyo munezwe. Nka bisi ubu hari iy'ibihumbi 2,500 y'amarundi, naho nyene bakagukata aho bashatse. Taxi nazo ngo hari iz'ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amarundi. Emmanuel Sinzohagera akaba asaba ubwo bushikiranganje gukorana n'abandi bo mu bindi bisata kugira batorere inyishu ivyo bibazo bigeramiye abenegihugu. Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkeguzamateka akaba yaratanze akarerero ko gukorana n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati kugira ngo barabe uko boreka amapikipiki bashike mu bibanza vyose aheze iyunguruza abantu maze baronke uburyo bwo gushika iyo baja. Tubibutse ko rero ivyo vyategetswe n'uwahoze ari umushikiranganje w'intware hagati y'iterambere rusange n'umutekano, ubu akaba ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Iyo ngingo rero akaba yari ijanye imbere y'inama nshingamateka nayo igaca ivyemeza, ngo bwari mu ntumbero yo guca amasanganya ariko yibonekeza muri ico gihe, ariko rero ngo ivyo bikaba vyarasubije abarundi inyuma. Umukuru w'inama nkeguzamateka Emmanuel Sinzohagera akaba yarasavye rero ubushikiranganje bw'ubudandaji gukorana nanone n'ubwo bushikiranganje bw'intware hagati kugira ngo
barabe ko boreka amapikipiki ngashike mu bibanza vyose aheze yunguruza abantu maze baronka uburyo bwo gushika iyo baja. Emmanuel Sinzohagera yagize ati nk'ubu ubuheruka narababaye cane numvishe ko hari abanyeshuri bacererwa gukora ibibazo kuko babuze uko biyunguruza. Iyo muvugana n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati yari kuraba ingene ipikipiki zobunguruza gushika nka ville bagafata ingingo zituma abantu bamenya ko biyunguruza. Ko rero umukuru w'inama nkenguzamateka aba yarasavye umushikiranganji w'ubudandaji ese we Murundi udukurikiye wowe ukunda amakuru ya Hejuru TV y'amajambo ya Emmanuel Sinzohagera urayavuga ki kigira ico ushikiriza. Mu bindi bivugwa makuru harabana n'umutekano hamwe n'ubutungane Gerard Niyonkuru, Egide Nkurunziza na Siteu Binani nibo barwanyi batatu bari ditabara bakuwe muri bagenzi babo bandi bari bafunganywe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uwa mbere yatwawe kuwa 21 Ruhuhuma uno mwaka, babiri nabo bajanwa kuwa 28 Ruhuma. Ayo makuru rero ava mw'ibohero rikuru rya Mpimba aho bari bafungiwe avuga ko bahawe iperereza ry'igihugu amezi 3 arenze atawusubiye kubakubita ijisho. Umuryango wabo rero bakaba bafise impungenge ku mutekano wabo, bakanatinya ko bashobora kubakoresha mu mabi atandukanye, bagasaba umuco ku babo. Abo baryango rero bakavuga ko ico cose cobashikira cose cobazwa ubwa mbere uwahoze arongoye ibohero rikuru rya Mpimba Serge Batazira Gikona kuko ari we yabatanze. Abarwanyi b'umuhari Red Tabara bari mw'ibohero rikuru rya Mpimba kuva muri Munyonyo mwaka 2021 bari batanzwe n'igihugu c'u Rwanda kuwa 30 Mukakaro 2021 ari 19. Babiri barejejwe na sentare baca bararekurwa hasigara 17. Abo bose rero bakaba baracira umunyororo wo guhera yo muri Mukakaro 2022 na sentare nkuru ya Muha. Urubanza rwabo rero ubu rukaba ruri muri sentare y'iyungururizo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye abepiskopi b'ishengero Anglikane kuri uyu wa 18 Ruheshi 2024 mu kiyago cabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Mw'ijambo ryugurura ico kiyago, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ishengero Anglikane rifise uruhara rudasanzwe mw'iterambere ry'igihugu biciye mu migambi barangura iruhande yo gusengera igihugu. Umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko kuva muri 2020 igihugu c'u Burundi kiriko kiva mu bihe bitoroshe cagiye kiracamwo biriye muri kahise, aho abarongoye kandi bamwe wasanga bashira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'igihugu n'abenegihugu bagacanishamwo abarundi. Umukuru w'igihugu rero akaba yarakengurukiye abakozi b'Imana b'ishengero rya Anglikane mu Burundi na riryango bafata iya mbere mu kwifuriza neza igihugu biciye mu gusengera Uburundi. Ngomenya ko umukuru w'igihugu yaheruka kubona n'abaserukira abandi mw'idini rya Islamu. Kandi tunabibutse ko nabo mw'ishengero Kiliziya Katolika nabo batanze ingingo yabo basaba ko umukuru w'igihugu yagira ico akora kuko Uburundi bugeze ahantu habi. Ivyo baba rero mezi 2 aheze. Mu ntara ya Kirundo na Muyinga ubusuma bw'ibitoro mu modokari bwimonogoje. Mu gihe rero ubwo bukene bw'ibitoro bwabaye ndanze, hari abantu basigaye bitunganya ibi bitoro mu modokari mu masaha y'ijoro. Ivyo biravugwa rero mu Muyinga na Kirundo mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Mu Kirundo rero abanyagihugu barihanira abo basuma kuko igipolisi kibafashe baca barekurwa. Ubwo busuma bw'igitoro rero bukorwa mw'ijoro kubw'abanyagihugu b'i Muyinga na Kirundo bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Abo basuma rero ngo bararaba abafise imiduga baronse ibitoro, sinzi ukuntu babimenya, barinjira mu rupangu bakavidura imodokari yose bagaca bagenda. Niko rero basigura. Umwe rero mu vyo vyashikiye kanako yavyuwe n'akamoto k'ibitoro mw'ijoro. Ati numvise akamoto ka essence hari hafi isaha 8 z'ubuca nsohotse nabonye amama make ari hasi nca ndasubira mu busaswa. Mu gitondo rero niho nabona ko mu modokari yanje ata gitoro gisigayemwo bari bagikuyemwo cose. Ni kumwe mu bakozi ba leta mu Kirundo yidoga. Hari urwikekuro rw'ababifisemwo uruhara bose
ko kubw'abanyagihugu bo muri izo ntara zibiri abasuma boba bakorana na bamwe mu gipolisi muri ubwo busuma. Bo bagize ati ntidutahura ukuntu abasuma bamenya uwaronse igitora ariko twikeka abapolisi bararira ku masitasiyo ko aribo babaha amakuru. Abo basuma nibo babona abaronse ibitoro mu gihe bihari, niko rero bagiriza. Abanyezamu nabo nyene baradomwa ko urutoke. Abanyezamu bamwe bamwe baramaze kwirukanwa kuko bagize uruhara mu busuma bw'ibitoro, bageragezwa n'ibiciro kw'isoko ry'amagendu, aho ibido y'amaritiro 200 igurwa gushika ku bihumbi 250 y'amarundi, kw'ipompo akaba ari ibihumbi 80. Ariko amasoko yacu y'Imuyinga ashikiriza abafise amamodoka rero bakamenyesha kugira ngo bikingire bahitamwo kurekera mu modoka yabo bibanza rusange bikingiwe nko ku bitaro canke imbere y'inyubako z'intara, ngo tuba twizeye umutekano w'amamodokari yacu aho kuyirarira bwacu. Mu Kirundo rero abasuma bakaba bamaze guhagarikwa baciye barekurwa, niko n'abanyagihugu bagaragaza umubabaro bigatuma rero hikekwa ko igipolisi kibifisemwo uruhara. Kuva ico gihe ngo twaciye dufata ingingo yo kwihanira ngo dufashe umusuma mw'ijoro turamuhana bikwiye, bikaba vyemezwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara. Amasoko rero atashimye ko amenyekana avuga ko ivyo bihano bishika no kubica. Ikiziga rero ca gihamburwa nyene, niko bemeza. Amasoko mu gipolisi avuga ko abo basuma borekurwa kuko ata muntu n'umwe abazanira ivyo gufungura, ariko ayo masoko akavuga ko atangazwa n'uko abasuma bafungwa umwanya w'urumira. Nubwo biruko rero Nyamirambo mu gipolisi baratewe igitsure na bamwe mu bajejwe intwaro ngo bihoze amadosiye amwe, niko ayo masoko nyene ariko bagatomoye nimba dosiye z'ubusuma bw'ibitoro zoba azirimwo. Niyo nkuru rero ikinyamakuru SOS Media Burundi coba cashize ahabona. Duhereze aya makuru yacu mu ntara ya Cibitoke. Ibikorwa vya OTB Buhoro byarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro, kuko kuva ku wa kane uheze ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke buraruka bushira uburengero bw'Uburundi byarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro. Abakozi b'iryo shirahamwe rero baridoga ku bw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa, bagasaba leta gutora umuti ico kibazo vyihutirwa. Ibura ry'umuyagankuba rero n'ibitoro vyarahagaritse ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke, hakaba haheze hafi indwi. Kubw'isoko muri iryo shirahamwe rihingura icayi, amamashini yarahagaritswe, abakozi nabo bicaye muhira. Turabura umuyagankuba wo gukoresha ibimashini binini kandi igice kinini c'abahinga n'abafundi n'abandi bakozi ntibagitona ku kazi kuko ataco bafise bakora. Rero bivugwa n'umwe mu bahinga aherutse guhabwa akazi. Izo ngorane rero zishitse nk'uko bivugwa n'umwe mu bafundi mu gihe kibi, kuko hari umwanya wo kwimbura icayi. Icayi kireza mu mirima y'abarimyi n'ayishirahamwe. Ingaruka rero ngo zishoboka cane nuko iyo mirima y'icayi ishobora guca yuma kuko nicosarurwa kidaca gicishwa mu mashini, ni kumwe mu bafundi ashimangira. Iyindi ngorane ikomeye n'ubuke bw'ibitoro vyaranze gupakira icayi cinshi mu makamyo kijanwe Bujumbura bivuye ku bukene bw'ibitoro. Amakenga rero aratanguye kwibonekeza ku ruhande rw'abakozi, abo bahakwa kudahembwa kuko umushahara wabo uvana n'amafaranga bavuye mu cayi cagurishijwe. Amafaranga rero kanafasha kubeshaho iryo hinguriro. Akamo rero kadasanzwe kaba gaterwa leta kugira ngo itorere umuti ico kibazo c'ubukene bw'umuyagankuba n'ubukene bw'ibitoro. Bidakozwe rero iryo hinguriro rigiye gutembakara, niko rivuga no mu barongoye OTB Buhoro. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubashikiriza kuri uyu munsi. Turi ku wa gatatu kw'itariki ya 19 Ruheshi 2024. Tukaza kugaruka rero mu makuru avuga mu bisata bigiye bitandukanye. Imana ibahezagire.